Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru torombora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12. Nairobi, intumwa z'imitwe yitwaje intwaro n'imiryango itegamiye kuri leta ruturutse mu ntara za Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo, Ituri, Maniema na Tanganyika zari mu biganiro i Nairobi nyine ntabwo zigeze zitabira umuhango wo kubisoza ku mpamvu zitunguranye. Mu karere kandi aho ngaho mu gihe akarere n'umuryango mpuzamahanga bakomeje ibikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Congo bakomeje gusohora imvugo zikarishye zishyira igihu ku mubano w'ibihugu byombi. Mu Burundi, umuryango w'abanyamakurukazi Afujo uravuga ko ikibazo cyo guhohoterwa bishingiye ku gitsina kiri hejuru mu gihugu. Iryo hohoterwa kandi ngo rinarangwa mu mvugo zirimo amagambo y'iterasoni ndetse no gukorakora. Basanze by'ukuri ari ibintu bihari atari agaseseshwa rumuri, kubera yuko ibitigiri byerekana neza yuko ahubwo biri hejuru. Kubabajijwe 126, ibice 57 kw'ijana n'ibice bibiri bavuga yuko bakorewe uko kugoberwa ku nguvu. Ubuyapani buri gukina na Croatia mu gushaka itike ya 1/4 cy'irushanwa ry'igikombe cy'isi rigeze mu mahina muri Qatar. Brazil na Korea y'Epfo nabyo birahangana muri iri joro. Harazakomeza nde? Turagaruka ku mikino ibera muri Qatar muri aya makuru ayibona Florentine Kwizera. Byose n'ibindi bikobe muri amakuru ni mukanya nyuma y'uko Jacques Nitegeka abanza kutugezaho ingingo z'ingenzi z'andi makuru avugwa ku isi. Uburusiya bwongeye kurasa ibisasu bya misile kuri Ukraine nyuma y'amasaha make hari ibintu biturikiye ku bibuga by'indege bya gisirikare bibiri imbere mu Burusiya, maze abantu batari munsi ya 3 basiga ubuzima. Ikigo cya leta muri Ukraine gishinzwe ingufu z'umuriro kiravuga ko ibikorwa remezo by'umuriro w'amashanyarazi byarashweho, maze bituma biba ngombwa ko mu duce tumwe umuriro uhagarikwa. Mu mujyi wa Odessa impombo z'amazi zahagaritswe gukora. Abayobozi mu karere ka Zaporizhzhia baravuga ko abantu babiri bishwe igihe ibisasu bya misile byaraswaga ahantu hari amazu yo guturamo, icyatumye habaho guturika kare ku bibuga by'indege bya gisirikare by'Uburusiya biri ku birometero amagana uvuye ku mupaka wa Ukraine. Kugeza ubu ngubu ntabwo byari byatangazwa ku mugaragaro. Ibitangaza makuru byo mu Burusiya biravuga ko Perezida Vladimir Putin yasuye ikiraro gihuza Uburusiya n'umwigimbakirwa wa Crimea bwigaruriye cyangijwe bikomeye n'ibintu byagiturikiyeho mu kwezi kwa 10. Ibitangaza makuru bya leta mu Burusiya byamwerekanye atwaye imodoka kuri icyo kiraro cya Kerch mu gihe yaratwaye uwungirije minisitiri w'intebe yararimo musobanurira ibijyanye n'ibikorwa byo gusana icyo kiraro cyatwaye amadolari abarirwa muri za miliyari nyinshi mu kucyubaka. Ubushinwa burasa nkaho burimo kuvanaho imwe mu nkingi za gahunda yabwo yuko nta bwandu na bumwe bwa COVID-19 bugomba kuboneka mu gihugu. Iyi nayo akaba ari ugupima abantu ku bwinshi. Kuva imyigaragambyo yatangira mu cyumweru gishize, abayobozi b'Ubushinwa bakomeje kugenda bagabanya ubukana bwa zimwe mu ngamba zikaze cyane zafashwe mu kurwanya ikino cyorezo. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezweho na Yvette Kabatesi. Nubwo nta tangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma nkuru, abayobozi b'uduce mu Bushinwa hose barafata ingamba by'umwihariko ku bijyanye no gupima. Ubusanzwe iyo babaga badafite ibisubizo bya hafi buri munsi by'uko batanduye, Abashinwa byabagoraga gukora ingendo. Ariko kuva uyu munsi kuwa mbere, abaturage bakoresha imodoka rusange zitwara abagenzi i Beijing na Shanghai ntibagikeneye kugaragaza ibisubizo by'uko batanduye COVID. Imijyi n'intara hirya no hino mu Bushinwa nabyo byatanze ubwo butumwa. Gupima abantu benshi icyarimwe, guma mu rugo ndetse n'akato nibyo byaranze politike y'Ubushinwa yo guhashya icyorezo cya COVID.
urukiko rwo muri Chad rwakatiye ibihano byo gufungwa bigera ku myaka 3 abantu barenga 260 batawe muri yombi nyuma y'imyigaragambyo yaguyemo abantu mu kwezi kwa 10. Uru rubanza rw'imbaga rwaberaga muri gereza icunzwe cyane iri mu butayu. Abunganira mu mategeko abaregwa banze kwitabira urubanza bavuga ko runyuranyije n'amategeko. Abantu barenga 400 bashinjwa ibirego birimo kwitabira ibiterane bitemewe n'amategeko no guhungabanya ituze n'umudendezo bya leta nibo bari mu rubanza, umudendezo bya rubanda nako nibo bari mu rubanza. Abategetsi bavuga ko abantu bagera kuri 50 barimo 10 bo mu nzego zishinzwe umutekano baguye mu myigaragambyo ishyigikiye demokarasi yabaye mu gihugu hose mu kwezi kwa 10. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yo ivuga ko abantu barenga 100 bishwe n'inzego zishinzwe umutekano. Ikigo gicukura amabuye y'agaciro gifite icyicaro mu Suisse Glencore cyatangaje ko kizishyura Repubulika ya Demokarasi ya Congo miliyoni 180 z'amadolari zo kwishyura iramutse irezwe ibyaha bya ruswa n'amasezerano yagiranye na Minisiteri y'Ubutabera y'icyo gihugu. Ibi ni bishya mu rukurikirane rw'imanza za ruswa zirebwamo Glencore. Ni inkuru ya Wilros mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Mukuri leta ya Kinshasa imiliyoni 180 z'amadolari. Iki kigo gikomeye mu gisata cyo kwimba ubutare gifise icyicaro mu Busuwisi cyashatse kwirinda urubanza rwari rwo rwose rujanye n'igiturire mu bivugwa ko vyabaye hagati y'imyaka y'2007 n'2018. Iki kigo kiramaze kwemera ko cyakoresheje ruswa mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika birimwo Nigeria, Cameroon na Cote d'Ivoire. Cemeye kandi kuriha akayabo k'amafaranga angana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 600 z'amadolari nyuma y'amatohoza. Ikigo Glencore kivuga yuko cyakuye isomo mu makosa yo muri kahise ngubu kikaba gikora cisunza amategeko. Naho cyaciwe amande angana uko uno mwaka vyitezwe yuko ico kigo kironka inyungu y'akataraboneka y'amamiliyaridi menshi y'amadolari. Abayobozi ba gisirikare n'abagisivile muri Sudani basinye amasezerano agamije kubonera umuti ikibazo cya politiki gikomeye kivugwa muri icyo gihugu. Nta kimwe gishira hatabaye imyigaragambyo kuva umukuru w'igisirikare Abdel Fattah al-Burhan yafata ubutegetsi muri kudeta mu mpera z'umwaka ushize. Iyo myigaragambyo ariko hiburizwamo mu rugomo ku buryo habayitabiriye babarirwa muri 40 bamaze kwicwa n'inzego zishinzwe umutekano. Aya masezerano mashya yagombye gutegura inzira yo gusubizaho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Yashyizweho umukono n'imitwe myinshi ya gisivile ariko zimwe mu mpirimbanyi zishyigikiye demokarasi zayamaganye zivuga ko abayobozi ba gisirikare bagombye kuryozwa ubwo bwicanyi. Prudent akoze Jacques Netegeka kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera i Safari Park hoteli Nairobi aho intumwa z'imitwe yitwaje intwaro n'imiryango itegamiye kuri leta yaturutse mu ntara Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo, Ituri, Maniema na Tanganyika ziri mu biganiro bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo biganiro biyobowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ubifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye muri Congo MONUSCO. Byari biteganyijwe ko bisozwa kuri uyu mugoroba na Uhuru Kenyatta akaba ari intumwa y'umuryango w'Uburasirazuba, ariko umuhango wo gusoza ibyo biganiro ntiwabaye nk'uko byari biteganyijwe kubera impamvu zitunguranye. Kumenya uko byagenze n'icyabiteye ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Siraka Muhawe nayo ukurikirana ibyo biganiro ubu ari kuri Safari Hotel. Siria, ibyo biganiro niki cyabujije umuhango wabyo gusoza? Mu bisanzwe kuva mu gitondo bari bavuze yuko ibyo biganiro biza gusozerwa isaha 10 z'umugoroba, mu nyuma barunguza bashira isaha 11. Turi ngaho tukabona yuko hari abantu bari hirya no hino bagomba baganira mu tugwi. Tuza kumenya yuko rero ari abakuru b'imigwi y'abagwanyi bo muri Congo batari bashimishijwe nuko bafashwe cyane cyane mu guhabwa uburyo bwo kuba i Nairobi ibyo bita indemnité canke PDM. Hanyuma mu nyuma aho umuhuza amaze gushika atarindira tubona iyo migwi y'abagwanyi irahagurutse yagiye. Nuko rero byagenze ntibyaba bikibaye rero yuko bahaba iyo mihango. Hanyuma abashinzwe kubitegura rero babiyoboraga bo bavuze iki? Mu nyuma Uhuru
Kenyatta ari warongoye ibiganiro mu karere k'ubuseruko bwa Afrika yindiye aravuga yuko ababajwe n'ivyabaye, aravuga yuko ibiganiro mu by'ukuri abashinzwe kubitegura babiteguye nabi, aravuga ko abo bantu bafise ukuri uko batafashwe neza, ko batahawe uburyo bukwiye, atanamenyesha yuko mu by'ukuri ejo ariho bazoca bakora gusozera ivyo biganiro babanje guha uburyo bukwiye bitavye ibiganiro. Mbere yakoresheje n'amajambo akarisha aho yavuze yuko amahoro atarayo gufyina kandi ko amahera hari aribo banayarondeye, ata mpamvu bari kubima uburyo bukwiye kugira ngo bashike naho batindira kugira ngo basozere ivyo biganiro. No kuvuga yuko rero ejo habukera isaha saa 4 zo mu gitondo nk'uko Uhuru Kenyatta yabivuze, ariho ibikorwa byari byateganijwe uyu munsi byo gusozera ivyo biganiro ariho bizoca biba. No kuvuga ngo haracyari kizere rero ko ibintu bizakomeza ejo byimuwe gusa itariki. Mu by'ukuri ejo bizokomeza, byari kuba bibi iyo Uhuru Kenyatta yavuga yuko abo bantu badafise ukuri, ariko wewe yaje avuga yuko bafise ukuri, ahubwo ababiteguye bahawe akazi ko gutegura ivyo biganiro mu vyerekeye gutanga uburyo aribo bafise amakosa batubahirije canke ngo bubaha babyitavye kugira ngo babafate neza nk'uko byari bitegekanijwe. Urakoze Siraka Muhabana yose Siraka Muhabana y'umunyamakuru wacu urimo kudukurikiranira ibyo biganiro i Nairobi. Tukiraho ngaho ku nkuruzo muri Kongo rero nubwo akarere n'umuryango nyine mpuzamahanga bakomeje ibyo bikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bigatanga icyizere ko bishobora gufungura inzira n'umubano mwiza hagati ya Kongo n'u Rwanda. Abasesenguzi bo basanga amagambo akarishye y'abakuru b'ibihugu byombi ba Kongo n'u Rwanda bamaze iminsi baterana atuma icyo cyizere kiyoyoka. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo aherutse gushinja umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ko ari mu magambo ye gashoza ntambara kandi ko ngo abanyarwanda bakeneye gufashwa ngo bikure ku butegetsi bwe. Umuryango ushinzwe gushaka gukemura ibibazo ICG mu karere k'ibiyaga bigari ukaba uvuga ko ayo magambo ateye ubwoba kandi ashobora kuva mu magambo akajya mu ntambara nyayo. Inkuru y'umunyamakuru wacu i Nairobi Prime ku magenge. Abo bakuru ba Kongo n'u Rwanda bakomeje gusohora imvugo zikarisha ziteye kubiri n'ibikorwa byo kugaragaza guhosha intambara, aho twavuga inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda muri Angola n'ivyo biganiro vya Nairobi byari bimaze iminsi biriko biraba. Ku itariki ya 30 ukwezi gushize, Perezida Kagame yavugiye mu nama nshingamateka y'igihugu ciwe ko Perezida Felix Tshisekedi ari ku butegetsi kandi atatsinze amatora, kandi ko nayimirije mu 2024 ariko arakoresha kwagiriza u Rwanda nk'icitwazo kugira ngo ayo matora ntabe, akavuga ko bigaragara ko Tshisekedi ashaka gukwegera u Rwanda mu ntambara. Umva uko Perezida Kagame yari yavuze. Maze kumva abantu bavuga mu biganiro kuri FT i Londres cyangwa France 24 mu Bufaransa cyangwa TV5 n'ibindi bintu nk'ibyo, umuntu avuga ati ntabwo nshobora kuvuga ko intambara n'u Rwanda idashoboka. Nkivugana n'uyu muntu ukomeje kuvuga gutyo, namubwiraga inama nicishije bugufi, mubwira nti mu by'ukuri turambiwe n'intambara, dukeneye kuba dukorera hamwe mu gushakisha amahoro hagati y'ibihugu bibiri. Kandi kubera ko niba ushaka kumenya umuntu uzi ibyerekeye intambara, ngwino unsange, hari icyo mbiziho kandi nzi ububi bwayo. Nzi ko udashobora kubona ikintu cyiza kirenze amahoro. Asa n'usubiza Perezida Kagame ejo bundi kwa gatandatu i Kinshasa ari kumwe n'abaserukira urwaruka rwo muri ico gihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko Perezida Kagame ari gashoza ntambara, yongera ko abanyekongo n'isi muri rusangi bakwiye gufasha abanyarwanda kwibohora ubutegetsi bwa Kagame. Umva Perezida wa Kongo ingene yavuze. Ça ne sert à rien de regarder Naco bimaze kubona umunyarwanda nk'umwanzi. Oya, n'ubutegetsi bw'u Rwanda burongowe na Paul Kagame nibo bansi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni basaza n'abashiki bacu, mbere baranakeneye ko tubafasha kuko baranizwe. Bakeneye yuko tubafasha kugira bibohore.
rero nimubafate nk'abanzi ahubwo nk'abavukanyi bakeneye intererano yacu kugira twigaranzure dukure Afrika mu nzara z'abarongozi nk'abo badusubiza inyuma. Kandi aravyiratira kuba ari umukwezi w'intambara, umuhinga w'intambara. D'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Tumaze kumva iryo terana ry'amajambo twiyambaje ubusesenguzi bw'ikigo ciyemeje gukinga amatati International Crisis Group canke ICG mu mfunyafunyo ujejwe ibiyaga binini muri ICG Onesphore Sematumba avuga ko imvugo yabo bakuru babiri iteye ubwoba kandi atagikozwe ishobora kuva mu majambo ikaja mu ntambara nyayo. Iyo ntambara y'amajambo iteye ubwoba. Bariya bategetsi bombi imyifatire berekanye basohora ziriya mvugo zikayishe yerekana ko biriya byavugiwe i Rwanda byo kuvuga ngo intambara igiye gushira, ngo bagiye kongera gutangiza road map ya nzira iganisha ku kuboneza umubano wa Kigali na Kinshasa. Yewe ko ibyo byose ntacyo bibabwiye. Mbese imvugo nkaziriya zitangira ari intambara y'amagambo, ariko batayigendeye maguru mashya yahinduka mbese intambara nyayo, kandi nyine ntabayikeneye muri aka karere. Sematumba ntari kure y'umwe mu bavuganye na BBC yagize ati birakomeye, simbona iherezo ryiza ry'ico kibazo. Uwo musesenguzi wa ICG avuga ko abiyemeje guhuza abo bakuru babiri bakeneye gukoresha ubushobozi bwose bafise kandi vuba, amazi atararenga inkombe. Prime ku magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Urakoze Prime ku magenge. Inkuru yawe tugejeje ku isa 10:46 hano London mu Bwongereza, ni saa 12:46 mu Rwanda no mu Burundi. Ni BBC Gahuzamiryango yumva no kuri Kiswahili FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live uratwumva mu buryo bw'amashusho unatureba. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Dusubire muri Congo tukivuga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwayo. Kuwa gatanu ushize twabagejejeho inkuru y'intumwa z'abanyamurenge zikuye mu biganiro bya Nairobi kubera ibitero byagabwe mu misozi ya Minembwe n'imitwe ya Biroze Bishambuke, ya Kutumba, Ilunga, Rusesema na Red Tabara bihitana abanyamurenge. Itangazo basohoye ryavuze ko bitumvikana ukuntu bari Nairobi kuganira ku kibazo cy'amahoro kandi abaturage bahagarariye muri ibyo biganiro bakicwa. Umwe mu mitwe yavuze ko muri iryo tangazo ari umwe mu mitwe yavuzwe muri iryo tangazo ni Biroze Bishambuke wari wohereje intumwa zayo i Nairobi. Tumaze rero guhitisha amakuru yacu yo ku gatanu, Pierrot Karuba akaba ahagarariye Biroze Bishambuke muri ibyo biganiro yatwandikiye ahakana ibyavuzwe n'intumwa z'abanyamurenge. Mugenzi wacu Siriaka Mawe nayo yamusanze kuri hoteli acumbitsemo atangira amubwira uko abanyamurenge aribo babateye. Abanyamurenge yuko bari bafite umugambi wo kutaje mu mishikirano, babwira abahungu babo ngo bagende bajira za bikarakara, bagende bijirira baje gutera, ngo bateririye abasanga babo babajyameye amajanza barabirukana. N'uturere twese twabagwaniyemo n'uturere tutarimwe abantu. Nyimba aribo bateye byagenze gute bihindukire ngo bihitane abanyamurenge bwabo basanzwe bibereye mu mazu? Aye ntabwo bari mu mazu, na abapfuye n'abagwanyi bose. Natwe muri Biroze Bishambuke hapfuyemo abantu 5 hakomereka n'abantu 12. Yuko n'abanyamurenge nabwo hapfuyemo abantu 7 hakomereka n'abantu 10. Habaye intambara rero. Habaye intambara bagwanira ahantu hamwe mu nibiziba, bagwanira kuri Gakangara, naho kuvuga ngo bagwanire kuri Muriza inzikwa rukubesha ntibashite kuri Muriza nibo batera, hako ntabwo Bishambuke itera. None ko bavuga yuko n'umuvugizi wa Bishambuke yavuze novuga mu ijwi yarungitse avuga yuko yaje atinya ko bashobora kubirukana mu biganiro kubera ivyo bitero, ariko ko babisiguye bakavyumva, wumva ataco biyagirira. Ubwo banyari mfite umunsi dushika twicaye, Serge Chibango aravuga ti abagwanyi bose baraha, bafite abagwanyi bose. Serge Chibango n'ubyaserukira leta mu biganiro ti babwire abana babo iriya, bababwire yuko niba tegwiriya abantu batumyino baramu bafata cyangwa babirukane mu biganiro. Abanyamurenge niyo opportunity abanyamurenge
batuma abana babiriya ngo baje gucokoza kubera badafite umugambi wo kuja mu mishikirano. Wewe rero kubivuga uvuga uti twarasotowe turivuna sitwe twateye. Nuko nyine Piero Kaluba uhagarariye ibiro z'abishambuke mu biganiro bya Nairobi yavuganaga na mugenzi wanjye Siriake muhawe nayo. Mu Burundi umuryango w'abanyamakuru kazi Afojo uravuga ko ikibazo cyo guhohoterwa bishingiye ku gitsina kiri hejuru mu gihugu. Iryo hohoterwa kandi ngo ririmo n'imvugo zirimo amagambo y'ibiterasoni ndetse no gukorakora. Mu ipima bitekerezo cyangwa sondage ryakozwe kuri iki kibazo cy'ihohoterwa mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka, Afojo ivuga ko abanyamakuru barenga 120 babajijwe, abarenga 50% bemeje ko bakorewe iryo hohoterwa. Rikaba ari izamuka riri kuri 0.5 ugereranyije imibare yo muri 2020. Imwe mu mbogamizi kandi ngo ituma iki kibazo kitamenyekana cyane ngo kijye hanze ni umuco wa Kirundi utemera ko abantu baganira ku ngingo zijyanye n'igitsina ku mugaragaro. Mu gushaka kumenya uko iki kibazo kimeze, mugenzi wanjye Jacques Niyitegeka yavuganye na Diane Ndonse wo muri Afosha. Twasanze by'ukuri ari ibintu bihari ataragaseseshwa rumuri kubera yuko ibitigiri byerekana neza yuko ahubwo biri hejuru. Kubabajijwe 126 ibice 57% n'ibice bibiri bavuga yuko bakorewe uko kugoberwa ku nguvu kujana mu nzira yo gukora amabi afatiye ku gitsina. Muri abo nyene bavuga ko aribo babikorewe canke bazi bagenzi babo babikorewe. Neza neza hari ibice 39 n'ibice 7% bemeza yuko ari bagenzi bakorewe uko kugoberwa ku nguvu. Ibice 17% bobo nabo bavuga neza yuko aribo babikorewe bo bwite. Ni ibintu bitavugirwa hejuru kubera imico y'abarundi cyane cyane mu kazi adashobora kuvuga ko hari amabi akorerwa ibintu bijanye no ku gitsina bitavugirwa hejuru. Ubwo ni hohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore gusa cyangwa se n'abagabo nabo rirabakorerwa? Rikorerwa bose, ariko ibice 57% bavuga yuko ari abagabo bakora uko kugobera. Ibice 17% nabo nibo bavuga yuko ari abakenyezi bakorera uko kugobera abagabo. Ni nk'ibiki bakorerwa baba abagabo cyangwa se abagore? Uko kugobera ahanini guhagaze ku majambo y'ibiterasoni avugwa mu kazi mu bimenyesha makuru n'inyifato yo gukorako canke kuraba ibintu nk'ivyo ahanini. Hanyuma se ubwo ku bagabo bo bigenda gute? N'abagabo niko kuko nyene ari umukenyezi ariko arakora uko kugobera, umukenyezi nawe nyene abikora uko bica mu mvugo avuga, bica muri uko gukorako kureba umugabo canke umugore. Ku bihimba bimwe bimwe by'umubiri hari ahantu umuntu adategerezwa gukora umuntu se hari igihe umuntu akora bifise iyo ntumbero nyene yo gukora ayo mabi mu bisanzwe. Ubwo bikorwa n'abakoresha, bikorwa n'abakozi bagenzi babo, bikorwa n'abarongoye ivyo bimenyesha makuru bakabikorera abo bakoresha. Hariho n'abamenyesha makuru babikorera abagenzi babo hagati yabo. Hariho abo umuntu aba yagiye kurondera ko makuru agakora uko kugobera ku bamenyesha makuru bagiye kurondera makuru, canke abo basanzwe bashigikira mu buryo ibimenyesha makuru bibaho nabo bakabikora ibintu nk'ivyo. Ko mu Burundi hari itegeko ngira ngo niryo muri 2016 rihana ibyo bintu, babasha kuryisunga bakabigeza kwa bishinzwe kugira ngo bikemurwe? Duheruka gushiraho itegeko ngenderwa ko mu bimenyesha makuru dufatikanije n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru hamwe n'abarongoye bimenyesha makuru. Harimo ingingo zitandukanye zikwiye gufasha mu bimenyesha makuru kugira ngo habe ukugwanya by'ukuri gushimitse uko kugoberana hagati y'abamenyesha makuru canke abakora muri ico gisata cyo kumenyesha makuru. Iryo tegeko twe twashizeho ni kugira rifashe gukinga ariko kandi no guhana. Hagiyemo guhana rero murumva ko haca hisungwa itegeko nyene ryashizeho ku rwego rw'igihugu. None kuki bataryisunga? Ahubwo hari ikibazo rero ubu nyene kutagisunga bisaba yuko bibanza kuja habona. Ubu twe turariko turashira ingufu kugira ngo bibanze bije ahabona. Mu minsi idatu tuzoshiraho twe n'inimero abakorewe uko kugoberwa bashobora guhamagara. Hari n'inyigisho turiko turaha abaduserukira mu bimenyesha makuru kugira ngo bibe ibintu bivugirwa ahabona, cyagiye utsura kuvyigungana kugeza aho ingaruka mbi zimushikako. Twarabonye ko ari nyinshi barazivuze mbere kugeza naho umenyesha makuru ashobora kwirukanwa mu kazi cankanirwa ko iterabwoba. Murumva yuko zifise n'ingaruka mbi cyane. Diane Ndonse umushyirahamwe ry'abanyamakuru kazi mu Burundi Afojo.
reka nkurarikire ikinamico runana y'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Cedric, telefone y'abandi iri hehe? Telefone nyine. njyewe nta telefone natwaye. mpereza telefone yanjye watwaye ejo Cedric. Umva, ndavuze ngo zana iyo telefone vuba. Niba wanayigurishije ugenda uwayiguze nawe wayigusubiza. Gira vuba se kandi. Sinjye rero wayitwaye. Urayizana senye umuhungu w'ingeso mbi gusa. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo kuwa kabiri rero hano kuri BBC Gahuzamiryango tugenonaho mu mikino y'igikombe cy'isi mu gihugu cya Katari. Ubu hari gukinwa umukino uhuza Ubuyapani na Croatia, ukaza gukurikirwa na Brazil ndetse na Korea y'Epfo. Ejo hashize Ubwongereza bukaba bwarakuyemo Senegal ku bitego 3-0, naho Bufaransa butsinda Polonye 3-1. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Yves Bucyana ukurikirana imikino y'igikombe cy'isi ari mu Rwanda. Yves, ubu byifashe gute hagati y'Ubuyapani na Croatia ubwo tuvugana? Hagati y'Ubuyapani na Croatia ubu umukino warangiye, iminota 90 yarangiye, bongeraho iminota 4 y'inyongera. Kugeza ubu ni igitego 1-1, wari umukino ukomeye cyane. Ubuyapani nibwo bwabonye igitego cya mbere ku minota 43 gitsinzwe na Daisen Maeda. Uyu ni umukinnyi ukinira ikipe ya Celtic yo muri Ecosse. Hanyuma icyo gitego kiza kwishyurwa na Croatia ku munota 55, Ivan Perisic. Uyu ni rutahizamu wa Tottenham niwe wagiteretsemo ku munota wa 55. Ubu rero ikigiye gukorwa, hagiye kongerwaho iminota 30 y'inyongera kugira ngo muri aya makipe habonekemo ikomeza muri kimwe cya kane. Ngira ngo Yves yenda ko batabisobanukiwe neza iyo mikino iminota 30 bongeyeho iramutse irangiye bimeze gutyo bajya kuri penalty. Hanyuma uyu mukino kandi uranakurikirwa rero na Brazil na Afrika na Korea y'Epfo. Brazil ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo gutwara iki gikombe cy'isi. Umuntu yakwitega iki rero? Umukino wa Brazil na Korea y'Epfo Prida ni umukino uza kuba ukomeye cyane kurenza uko wenda abantu babitekereza. Brazil ikishimira ko umukinnyi wayo, kugaruka k'umukinnyi wayo Neymar Jr wasibye imikino 2 yo mu matsinda, abatabyibuka yavunitse ku mukino wabahuzaga na Serbia. Hanyuma icyo gihe Brazil yatsinze ibitego 2-0. Neymar yavuyemo ku munota 80 w'umukino, ndetse baraza kugarura myugariro wabo Danilo nawe wari waravunitse nawe araza kugaruka mu kibuga. Nkibutsa ko Korea y'Epfo yo icungira cyane ku mukinnyi rutahizamu wa Tottenham Sang Hyun-min. Uyu niwe mukinnyi bagenderaho, niwe ubaheka iyo bikomeye, ariko nyine Brazil birumvikana yuko ihabwa amahirwe cyane. Yves, bavo yenda kuba Neymar yagarutse ariko Jesus akaba yavunitse, hari icyo bishobora kubangamira kuri Brazil? Ntabwo ari cyane, kuko Brazil ifite n'undi rutahizamu Richardson, uyu nawe akinira ikipe ya Tottenham. Byamaze kuboneka yuko mu gihe Neymar atarahari yashoboye kubyimba ino kipe ya Brazil arayiheka, ku buryo yego nyine burya ikipe itakaje umukinnyi haba hari ikintu gitakayeho cyane, ariko kuri uriya mukinnyi Jesus ukinira ikipe ya Arsenal nkeka yuko bafite benshi bo kumusimbura. Hanyuma rero mu mpera z'icyumweru gishize habaye indi mikino, ngira ngo nta gutungura gukomeye kwabayemo. Polonye yakuwemo n'Ubufaransa, imwe mu yandi makipe ahabwa amahirwe. Hanyuma ndetse na n'Ubwongereza butsinda Senegal. Ngira ngo byamaze no kumenyekana uko kimwe cya kane gihagaze mu gice. Vuba wihuse Yves, tubwira uko bimeze. Muri kimwe cya kane amakipe nyine yamaze kumenyekana. Ikipe y'Ubuholandi izakina na Argentine, hanyuma Ubufaransa bukazakina n'Ubwongereza. Kuba Ubwongereza bwakuyemo Senegal Prida biravuga yuko umugabane wa Afurika mu makipe 5 hasigayemo ikipe imwe ariyo ya Maroc, yo ikazakina ku munsi w'ejo ikina n'ikipe ya Espagne. Ngira ngo Yves hazacu wambaye nkuko bajya babivuga mu mupira w'amaguru. Rero urakoze cyane ukomeze kudukurikiranira iyo mikino. Nakwibutsa ko abakunzi b'imikino y'igikombe cy'isi uwo mukino wa Brazil na Korea y'Epfo uraza kuba
ku isaha ya saa moya ku masaha mpuzamahanga ya GMT mu Rwanda no mu Burundi biraza kuba ari saa 3 z'ijoro. Iyi ni BBC Gahuzamiryango ni nahanga dusubika ibiganiro byacu byo kuri wa mbere byo na Florentine Kwizera agindi Prudence Njumba wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango uraraharyana andi makuru ushobora kuyasanga kuri bbcgahuza.com.